voilà niko dushobora kwibaza umuntu abere yiyambise brand mu byabera turakora filme yari muri wa gospel twese turabiye na muntu bahura bwa mbere yagiye kumukoresha muri video ya gospel kabisa nigute rero ushobora kwibaza uwo muntu n'umukozi w'Imana yibrandinze nki ambassadeur wa muhemu yera ashobora kuvuga mu kibanza cy'Imana ukabona postinze umuvumo wo mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ngo abantu bivye ngo n'abantu bagiriye ibi nibi ngo mugano no muntu araza kubera ko tubaganisha kuri Yesu yamenye akirikana numvise navangwa ngo yaraja gusahupa ibyo nabyo nomenye ay makuru ndaza ko yatohoza neza kabisa urumva yanaturisha tuanda ariko nyuma ya proposal je nabonye kuri stati ya mbona wanditse ngo nguyu wa umuntu wa Diko aramusanze kabisa baramukumwe n'ababyaranje ujya munsi rero ujya munsi nani nicariye ku gacuri sawa urumva muhira rero Diko aba haruguru yiwanje nyene haruguru gato sasa saa 2 z'agatondo hari haze rusume ngo hari ikintu c'igitutu ntari izuba ryari ko riraka ndabibona mbona ujya mukobwa baraye bapostinze afise yari yasokoje ibintu bimwe hari ibintu kadakunda kwisokoza ukuvuga harimo tuje mu kirundi gakewe ndanabigishiriga urumva no kuvuga agatsirikwa no kuvuga ngo havuyemo irivuga ni gutsirika harimo ingobotozo we urumva yerekana kabisa urumva nko gutsirika ni kwa kuntu kino sinashize ku ishuri ariko bivanye naho nakuriye n'ivyo nagiye ndacamo cyane naho nabaye ndabitara uko navyumva nuko nakuze navyumva nko gutsirika tugo bayivuga urubanza rutangura saa 9 ariko 14 ushaka ifoto n'ivyamamare vyabo aza kuba hari kugira ngo yifotozanye navyo kabisa urumva cyo navuga nti iyo foto nayo shaka sinja kubaje saa 8 niyo saa 9 ndabazi muri ya niyo nyene yubahirije saa twavuze saa 10 kandi kamera yari yatse na sari igaragara kabisa ariko iyi minota 30 yari yuzuye ivyo rero ni bintu ikindi kandi igasara yari kirava warabonye imvura yaraguye hajya aho nari nicaye urumva igasara yaravuye kuri ikote jewe nari nicaye kwano hasi hirya hari hano hariko harava iruhande y'itara hari ibiboro batoboza bariko baratera izo plafo none wibaza ko byapfiriye he organisation urashobora kumbwira wa mu BMT batubwira wa mu BMT batuzanira muri mori yabakazana ngo unaye mu wa BMT aba BMT rero batinjiye jewe nta kintu uza kumbwira ngo rasimani urayiheba urumva urashobora kumbwira rero wa mu BMT yavuye hari abari bahita gute ni mu Buhinde ajya niko yatubwira aje kubereka ko cha moriya sigurira ukuntu rero mu BMT ataje hano kubereka ko cha BMT yabo ko kwibaza ko Ese kwibaza ni kuri nimba tacu yavuze ngo ko tacu yarafise makuru yagiye ko ndikuyarondera neza kabisa agaruka cyangwa reke nzo yarondera kabisa no reka twigira kuri cinema turabe cinema tuvuge ko mbega cinema rap ya my image iki amajiyo ntiyavuge ko baradusabye imbabazi mbona image imeze gute muri rusange Yula ladies and gentlemen murameze fresh nanjye nameze neza cyane kabisa ubona ko ibintu biba bimeze neza cyane ifabere bumwe cyane ikiranga kiri umwe mbana higereye cyane abameza yuko mbana bazaniye cece mare cyanyu nawe subundi ni Nyama Pro ana ko Nyama Pro aba yahigereye kabisa ku
mbuga za Step Media Network. Imbere ya byose, imbere yuko ndamwakira hanyama wanyu, reka maze ndabaramutse mwese bakunze bacu bakunze Muhammad bigena kuri Step Media. Mutubwira ati Fabere bondi turi kumwe namwe 5 kuri 5. Aho remeze yuko ibintu bimeze neza cyane aba diaspora murabosi bacu turabakunda cyane murabizi. Twama tubaramutsa igihe cyose uko dusanguye ikiganiro. Reka imbere ya byose sinabarambira kubera ko uno munsi dufise ibintu byinshi tuza kuvuga kuri Nyamakuru. Mukimubona mwamaze kubona yuko haba hamaze kuza umu best analyst. Nyamakuru yo kiri gute musaza? fresh Umeze neza? Ndakubona. No munsi kumengura kanyaga. Niko ntangura. No kamakuru imisi no. Bani fresh kweli. Cyakwa twaburanyemo. Aka gripe niko kari kaciyemo. N'urumva ko kirimo kambara imbara. Hinduka gibi. Nagurika gibi. Twa tuvuye mu ci tuja mu mvura. Nuko no. Mumva mu rushana haje. Hajya hari hici. Nurusha. Nurusha. Ariko uko biri kose ndibaza umeze neza. Bameze fresh sana. Aho ni sawa. Akazi karagenda. Akazi karaho kabisa. Kabisa. Filme ni nyinshi. Ni nyinshi. Kabisa. Nuko reka tuduge cyane twidugire kuri filime cyane kuko ndazi neza yo mubonye Nyama muzi neza ko abazaniye ibintu bishashe cyane muri cinema ndundi. Ega muri yacyubatse gute? Muri Mori. Uriko uradukorera umuti kabisa. Heartbeat. Mori ya. Yubatse. Ere gukunzu yubatse bibona bari ndani, by'indani navyo bikamenya bari ndani. Na cyane. Yego. Novuga ko yubatse nabo barabibona. Kabisa. Bene bene baguma bazisohora. None. Ariko ari ibirusi iba yeruti zindi. Ni Heartbeat yindi. Lero tukiri ngaho nyene kuri Heartbeat. Mugibona gute nkawa bo kuko nkawo no gushira muri Mori yakubera ko nasanze kiri kintu cy'ikibrand cy'ubundi bwoko. Uyibona gute nk'umuntu w'umukozi wayo kabisa wayikoze guhera mu ntango gushika ahigeze no musi. Heartbeat navuga abantu barayikunze. Barayikunze kandi no bakiriko kuko ni filme twatanguye kuva kuri episode ya mbere. Ejo aho bukera turasohora episode ya 13. Rero bavuga ngo kuva kuri episode ya mbere kuva gushika kuri episode ya 13 navuga harabayeho evolution, abantu barayikunze. Uretse abatanguranye nayo bagera ku 39. Gushika ubu hari abagera ku bindi bihumbi bigera nka 30 nka 23 cyangwa na 2 bimaze kwiyongera ko nukuvuga barayikunze kabisa. Yego no kuvuga ubo indoto mwari mufise kuri Heartbeat kunge ni mwashaka kwirabwa mubona izo ndoto zarashitse cyane mwarakubise swata. Twebwe turi muri babantu bakonta filme nziza kuri views. Ariko turi mu bantu twari twifuza kwirabwa ariko nuko izo views tuzikonta ko turazikeneye. Rero iyo filme nukuri yararabwe kabisa. Yararabwe ariko twifuza kwirabwa kurusha haje kabisa. Niki muri ko murakora kugira ngo irabwe kurusha haje? Muri season ya 2 kiri muri season ya 2 kuko ijya isa n'iri kiragenda kabisa. Mwoshobora tukiri ngaho nyene kuri Mori ya cyane mwoshobora kutubwira izindi ndoto kanaka canke yindi migambi kanaka mufise inyuma ya Heartbeat? Oya nibi kuvuga umugambi barozi ni benshi umugambi uvuga wawe ukoze. Rero nakabanga kabisa. None ubona sinema gute mu Burundi iri kwigenda neza nkuko biba bimeze canke ni sinze kuvuga kuzenga nko best analyst? Sinema navuga turacanyatanyata. Urumva turanyatanyata ariko turagenda ariko tugenda gake kabisa. Tugenda gake cyane bivanye n'umuvuduko ibindi bihugu biriko kabisa. Nubwo tubwe ivyo basi ivyo byacu biri inyuma cyane. Turwe ironse 40 cyangwa 50 kuri YouTube wumva urenza abandi. Mu gihe abandi YouTube bataniwe bashirako kabisa. Urumva ko izindi mbuga
Ntuca wumva kuri tono vive. None nka mwebwe namwe mwaramaze gutangura gupostinga kuri izo zindi mbuga twebwe tutazi canke oya Moria ntiturabitangura ariko imyaka kugera 2028 ivyo bintu Moria izo yabikoze kabisa. Eka Moria tuive ko gato twisubire kwa Mofu. Ega Mofu muri ko mudukode kigasoko ko mbona menga ibikorwa sineza muno misi. Sineza gute? Ntabyo turabishatse ariko turabona cyubatse gute. Sendibeti yaraheze ubu naho turi muri tournage y'indi film kabisa. Icyo twadushaka kumenya. Kubera ko tubonye nk'umugwi cyangwa company kazi cyane nka Mofu tubona imaze iminsi tuvuga nk'amezi arenga kuranga yicaye. Twebwe nk'abantu tuba dukurikirana hafi cinema turavuga ibi bintu vyagenze gute. Ko tugiye ko ibintu bimeze neza aho ni sawa. Turi mu kazi kabisa. Hanyuma muri no mise rero tiko turabona neza yuko hari imigwi kanaka ariko ivyitwaramwe neza. Tubona nka za Iseke. Utwenzi. Basi nyene hagiseke bari gukora iki kubahereye Iseke nashaka kuko uyu umuntu ari nga iyo nkaho uri nga nko analyst wacu twemera tuba twizeye neza yuko tuzanira amakuru nka kanaka ya Iseke kubera ko nabyo tuzi ibyo barimo. Iseke urumva Iseke Iseke n'abantu ni bamwe mu bantu bafise ivyiyumviro bicuritse novuga ngo urumva inde yasigura kino kiza kugira ivyiyumviro bicuritse no kumva ko amafaranga yawe ashobora gukemura ibibazo byose ufite. Urumva ariko zaho umugore wawe ntaguca inyuma kubera ko utamuha amafaranga umva n'icyo kibazo n'ikiba gikemuwe kabisa. Urumva niba navuga rero Iseke n'abantu bibaza ko bafise amafaranga bari abantu ariko ikibazo bafise bibaza ko filime ikorwa n'amafaranga. Amafaranga ari mu gukora filime ariko si yakora filime kabisa. Urumva ni ukuvuga kuba bafise amafaranga bakanayakoresha banashaka barabe neza ko batari ko yakoresha ibidakenewe kabisa. Kuko jewe maze nk'amezi agera kuri 4 numva ngo bari muri tournage. Urumva kuma ngo bari muri tournage rero amezi abaye 4 gushika ubu ntana sinzi mu kiganiro hari ikiganiro diko na mukobwa akijuru. Urumva bavuze sinigeze numva avuga ngo ko bo bafise n'igikorwa bariko barakora kabisa. Urumva petete yarimwo canke ntarimwo mbega tarimwo so muri Iseke nimba ari wo muri Iseke ntiyaragera ko promoting filime yabo. Urumva uvuga ngo urumva nyine ntibazi ivyo barimwo filime ashobora ko barayikoze gwera n'amafoto yasohotse Faniana yasohoye bari muri tournage ico ntitugikekeranyako ariko ikibazo bari mu biki. Reka tukiri ngaho nyene barigeze kubona ico bino kwita save the date. Save the date ya mariage ya Kijuru n'umudirector wa Iseke ari we Joel. Ako kijya naco inyuma yahajya tubona Akijuru nyene asohoye save ico no kwita save the date y'urukundo rushasha afiko. Akivyo navyo ni bwoko giga ni bya bintu by'umugore yazo sinzi oya no kuvuga ngo bijya bintu ni mari organisation y'ibikorwa byabo. No kuvuga nimba koko kijya kintu Joel na byo ngo bayitwa gute ko mashika Akijuru. Urumva niba ko Joel na Akijuru babisohoye kugira ngo bapromoting filime yabo bagomba kuraba bega mu bantu twakoresheje ubwo no Joel afise impact nyabaki aza kugira influence nyabaki nitwasohora save the date ari kumwe na Akijuru. Urumva kuba batabiravye rero nje tumubona bijya bintu byabaye futi naho byageze. Urumva ivyo maze kubiraba rero bamaze kwinjira muri iyo intervale yo promoting filime yabo nta kuntu bari gucamurekura ngo aje gukora filime mu rundi ruganda muri Truafa hanyuma baci bafata nukuvuga baci bafata
bwa buryo ariko promotinga mu filime yabo aba ari wa mukobwa nyine ari wacu bakoresha tubafa promotinga filime yabo nabo gaca kitwa kacagari ngo vyagomba kuba muri kontra tuwafa yasinyanye na Iseke ivyo bintu yo kuba bitigeze bibaho na kajagari barimo bijyana nabwo je nshaka kubitebako kabisa ahubwo jicho nibaza ati kubera impamvu Joel yavuze ati jereka nikorere save the date na kidu nobera ko mbona akazi twahaye diko kamunani reba niko biri cyane sasa uwo Joel ninde kugira ngo avuge ngo reka jewe nikorere save the date ninde muri Iseke kabisa uwo yo bari wese nta club afise nta organisation bafise nta staff bafise itegura ivyo bintu urumva nyuma ari gukije nyine akabikora urumva nta organisation bafise avuga ni bugabo bwiga niyo nayifise ntayo nta kintu iriko irakora ntaco kabisa aha no kuvuga ababona bahungu bafise amafaranga ariko organisation kabisa ni foot basubire ku ishure kabisa bamaze imyaka yaje bakora niyo nzo ko rikose ngira ni nkumwe canke ibiri canke 3 bariko baje muri 3 hari filime basi filime yabo wigeze ubona yagiye muri festival nayo niba kirese yaye ninabona isize ukuntu ije nigeze ijayo nigeze ijayo urumva hari niyo wabonye kuri internet wapi ngira nibona yemera ko biri kose kabisa mugihe nayo Marove afise kuri internet biriko reka tuhateme reka prito reka tuhave twigire kwa abe twigire kwa abe ku mpano impano ga muhungu inyuma yuko tuzi neza ko umudirector wa yari just niwe yayitanguye ariko tuza kumva ngo byapfuye urufura ariko byapfiriye ajya ahantu si bwa mbere ariko si bwa mbere icyo the craziness ni yatanguye witwa Simbo urumva amubona bo muri Iseke nawe arabaho urumva haraza the craziness yanditswe n'abadirector bane ariko ndahiva kugiga mugabo ubwo ntonikosa nyumva ko aranye n'imitahe ivyo muri the craziness tubireke ariko tuje kuri ino mpano yabo ino mpano yanditswe na Juste directing yandika episode ntazi uko zingana ariko muri rasmo officiel Abeli wenyine yarivugiye ko muri stock bafise episode 50 bivuze ngo izo zanditswe nande na Juste urumva sasa umuntu narumvise rero ngo vyaraparanganye kuko je yasubirikana n'amakuru yabo simashaka no kumenya ibiberayo mugabo burya kabaye ikintu ntikoga hari igihe nsanga nabiguyemo nyine ugasanga ayo makuru nayamenye urumva ayo makuru ndayamenya nsanga muri rya mpano hariho ukuntu bashaka kwigisha kuri aba bantu usanga ari abanyempano bakora ibi bintu nk'ibi vy'iwacu ugasanga bagira mu nguvu z'umwiza nabo ibintu vy'ibinyakuzimu vy'imiti n'uburozi n'ibiki urumva rero Abeli urabona yari umunyamafaranga muri rya filime urumva yabaye icyamamare kabisa sasa rero bagomba kumugira uwo muntu bakamwambika ishusho y'umuntu kuba ari umunyamafaranga kandi yabaye umusare ivyo ntiyabihawe n'imbaraga z'umwiza urumva ico gihe rero director yandika scene urumva anumva niko mvuga uko ndavyiyumvira ko nimba Abeli yavuze ngo bafise episode 50 Jise nawe akabavuga akaba ibi ndiko ndakubwira bikaba ari vyabaye inyuma ya lancement officiel no kuvuga ngo ni vyabaye muri episode zigera muri 50 n'izindi zirenga 50 mu gihe uyu munsi episode dufise urumva itarashikana 30 umuntu yeke atari Jise nimba ko Abeli yatubeshe urumva ntabyo bari bafise koko rero hageze aho hantu Jise aramubwira ati rero tugatwambika ishusho dusigure rero iyo wakwizo mbaraga kugira ngo inyenyeri yawe yake
uvuga tuga dusigure ko izo mbaraga zawe wazikuye kuzimu. Urumva? Yes. Ngo Abeli yagomba kuba umunyakuzimu. Urumva? Abeli baramubwira bati wowe rero umugore wafise Bibiliya. Urumva? Ibyo Bibiliya bayimwa kuyite hasi. Batanguye turayimwa kuyiturire. Bati singeza. Urumva? Urumva nkaho nyene nk'umuntu ari kuyitera urumva bari barengereye kameme guturira Bibiliya. Urumva? Ariko bazana indije. Ibyo Bibiliya urayimwaka. Uciterera hari wite hasi. Sawa. Abera muraba ati umuhungu bakuroze jewe ubona ngira mu bintu by'ibinyakuzimu kabisa jewe ubona jewe ni Freemason ivyo bije ntabyo nkina kabisa urumva aho nk'umunyamitaha aratanguye kurengera director yamuhaye akaza muhaye ibintu aranse kubikina urumva ikindi kandi ni yaramwagerije kwari kwambara ishusho y'ubundi muntu ico gihe wowe rero uri nk'umudirector wahawe akazi w'umunyamwuga boss yaguhaye akazi ari kuri set urumva umuhaye semerance kuyikina wocu ukora iki muri commentaire batubwira ingene bacha babigenza ariko uko biri kose niba vyoroshe ikintu jise yaciye akora yahevye akazi aravuga ati rero episode tumaze gusohora ni nyinshi kandi ibintu twagomba gusigura abantu baragikeneye kabisa tubihebe acara bireba yigira kwibandaniriza ubuzima niko Abeli guca azana nde ubundi mu director amworohereza kumbure nuko arumva wawundi gutanga wa muhungu hariya muri side hariya aje cyo gutanga ingufu za ngurumva mu by'ubunyarigabo n'ibiki nabonye avura na mushipa sindi vyeze urumva jiste bavuye yuko akanacara gaheba kabisa nuko episode zasubiriye gusohoka zanditse ko uriya muhungu kandi zirakwira na 50 bivuze ngo Abeli yaratubeshye bashobora kuba bakoze lancement officiel bafise nka 10 cyangwa 12 cyangwa 9 nta waba birashoboka byose ubwo rero urumva ko Abeli nyene byagenze uko film ishitangura rero gushitinga iramano uri bukijya film bashobora episode ya mbere yego nana episode masaho 8 ifise 7,500 ndavuga ni ibintu ari film shashi ibi nibiki urumva sinimba baregereye giti bakamenya uko babigenza urumva bagakora promotion uko babivuze Amaze gukora promo nabonye muri lancement officiel turanahagera intebe zari zigaragara promotion sinzi aho bazoyikora agoma kuzigana rero naje twasimbuke ndafise agaseke twasimbuke rero niko guca bafata episode ya mbere irarabwa gatoyi iraja ku 20 na bingahe urumva episode zikurikira zirakwiza 20 na bingahe urumva sinzi ko byagenze mu nyuma nasubiye kuraba sanga uyu munsi kugeza uyu munsi episode ya 24 25 26 bariko barabwa ni 13 ku munsi ufise aba subscribers ibihumbi jana birenga uri kurumva ngo aba bantu bari kuri channel yawe ntibari satisfied n'ibintu uri kurabaha content yawe zirikiri irabanyura kabisa uri kurumva tubandanye rero biranagaragara reka kuri Facebook ari ibintu kanaka umusaza ukora posting ngo bana ngo n'umuntu Abeli cyane n'uwundi muntu ubundi bwoko batangwe gucanganikirwa n'ibintu voilà niba ushobora kwibaza umuntu Abeli yiyambise brand mu Abeli atarakora filme yari murinzi wa gospel twese turabiye twese turabiye na none bahura bwa mbere yagiye kumukoresha muri video ya gospel kabisa urumva nigute rero ushobora kwibaza uwo muntu w'umukozi w'Imana yibrandinze nki ambasaderi wa muhemu yera ashobora kuvuga mu kibanza cy'Imana ukabona postinze umuvumu wo mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ngo abantu bivye ngo n'abantu bagiriye ibi nibi ngo mugano no muntu araza kuba kubera ko tubaganisha kuri Yesu yamenye akirikana imagine tubandanye wa muhungu wegerana ariko rero muzaza tutaraje muri lancement reka tubaze tuvuge ko gato tubanza tuvuge kuyo mushiki wacu Mimi Mireille
wana wewe nk'umuntu twizera cyane mu byerekeye ibyo gushishoza ariko rifata neza mu gihugu cy'u Rwanda numvise na vangware ngo yaraja gusahuba ibyo nabyo nomenye ayo makuru ndaza kuyatohoza neza ariko usanga yaranajabutse none se yiwe none igihe bwememereye kuyijabura ni ndamufata niyiwe ijabure ariko muri kwa gusumira ngo rwose nazifashe neza nivanye n'ibyo ariko arakora hariya igini ashobora kuba ameze neza ariko simbona ko icamujanye iyo bamaze kugeraho kuko bariya abahungu turi abantu abahungu hakurya ya Kanyaru turi abantu twabamenye kuri abantu baronka views kabisa urumva abantu baronka views sasa uriko araba views ya filime yabo iriko iraronka izazo niyo turonkana na filime za hano ziyirusha urumva rero no kuvuga ngo haracarimwo akantu abantu ni baranyurwa neza mvuga ko ari akantu kakibura kabisa nato mukeze basidiko basiyuza diko dukeze umusaza baraturuta itasivi ntaranayigira adugubita save date barakoze na proposal ngo bakoze proposal nabonye ijya video barahindura n'amaplan kabisa umangira yaragenda kuyishiramwo mvuze impeta yaragenda gushiramo impeta cameraman akamubwira ati pause nabonye banafashe na video zijugumira ngira umuntu yatoye nyene kuri ijya beshi sinzi ko bayita oya nari centrez oya ashobora kuba atariyo kabisa nabonye amafoto bafashe amavideo bafatiye kuri ijya bici sinzi uko yitwa ngira ngo kabisa urumva tubanda ariko nyuma ya proposal je nabonye kuri stati ya mbona wanditse ngo nguyu wa umuntu wa Diko aramusanze kabisa barabukumwe babyaranje ujya munsi rero ujya munsi nani nicariye ku gacuri sawa urumva muhira rero Diko aba haruguru yiwanje nyene haruguru gato sasa saa 2 z'agatondo hari hazirutse ngo hari ikintu c'igitutu ntani izuba ryari ko riraka ndabibona mbona ujya mukobwa ubwo baraye bapostinze afise yari yasokoje ibintu nka bimwe hari ibintu kadakunda kwisokoza ndabibona urumva zabona ngo saa 2 z'agatondo akikare kabisa arazindutse imishatsi yashibaguritse umengo sinzi yavuye ariko araduga cirakatana kakayiraho kwandiko ngo vutu urumva none saa 2 z'agatondo kwe saa 2 z'agatondo bari bagiye mu bishi biragoye nuko ni Diko aha twereka yuko yamaze bategeyewe nahisemo kabisa ni engagement turamukeze bijya bikora bake ku kilo c'ibihumbi 7 c'umuceri bijya bikora bake kabisa amafuko y'ibihumbi 100 reka mve naho nyene gushika haje ukawuriha ibihumbi 5 by'umukozi awuterura awushikara muhira zanzu za maganini reka ni engagement ahubwo Diko n'umuntu w'umugabo kabisa tumwubahe cyane kabisa wana Diko ibintu kabisa yabitunganije neza ako tumuvuge ariko nta n'umuntu n'umwe yari ahari tumuvuge ko gato ako ntiyitayeyo niyo yarihenze canke tumukeze nyene biranga oya tumukeze cyane yangaje mwene mu bikora bake kanya nagahigo ufite iyo hise no kuba intwari yise no kuba intwari urakira canke ugapfa kabisa wewe uribaza ngo yaba kwa gasore yarakiriho nubwo batari president wewe baza ngo yopfa guca ngaho atagira n'abana n'abantu bamucungereye wewe kubera yishengereye nyene ni intwari yaraheze rero Diko nawe ni yapfa tuzomuhamba nuko tuwarenge twigire muri rasemo y'agatsiriko ntigahere musaza nagizenya mbona post
ngwehe zaranze maze abantu bakasamutwe bamenyereye yuko wagize amufunga ariko nawe cyangwa nawe ukoresha imiti ntitubizi imiti gute nene gute ushobora gukora ibintu cyangwa gupostinga ibintu atawundi umuntu yigeze abyiyumvira ariko ukereka ibintu banashaka nk'umbere banashaka biri fact binaboneka none wibaza yuko kujya kuntu wayipostinze kujya cyangwa ijya nansemo wibaza ko akanenge kari he cyangwa ibashoboriye he uvuze ko posting ibintu abandi batabonye none bayibonye no bipostingiriye rero cyangwa ko nari mwene wabo urumva no kuvuga uvuze agatsirikwa ntigahere ni ukuvuga harimo tujye mu kirundi gatoya nabigishiriga urumva ni ukuvuga uvuze agatsirikwa ni ukuvuga ngo havuyemo irivuga ni gutsirika harimo ingobotozo we urumva yerekana igikorwa cyakozwe n'uwundi muntu cyane cyakozwe n'ikindi kintu urumva ibyo byahetse ahasigaye ko turondera gutsirika n'iki urumva gutsirika abantu bo ngaha hepfo mu kikiyaya c'imbo baca banyumva uva mu Rumonge werekeza Nyanzarake kabisa urumva urumva nta gutsirika ni kwa kuntu kino sinashize ku ishuri ariko bivanye naho nakuriye n'ivyo nagiye ndacamo cyane naho nabaye ndabitara uko navyumva nuko nakuze navyumva wagutsirika twebwe babivuga kuri ca gihe wewe nduvuga ate nko ufise nk'inyenyeri yawe ntushaka kuba yabura canke ufise ikintu udashaka ko hari uwundi muntu akorako yitwaje amareba atugitsirika urumva ngo nawe ukoresha iki amareba nyine vuga dawa ya moto ni moto urumva sasa rero bavuze ngo agatsirikwa ntigahere ujya yari numwibutsa w'ikirundi ngo agatsirikwa ntigahere namenyo yo haruguru urumva sinico uwo mwibutsa nawo nosigura sinzi gituma amenyo yo haruguru batayatsirika urumva ntabyo nzi sasa bakubwira ngo ntahuza abantu ivyo ari byo nubwo batandishe no abanyamwara ni bari barayakunda dikoroze haza bati nutora rero narindi hajya muri gasare yego turwe tushinjira nisanzwe bari bavuze ko urubanza rutangura saa 9 ariko 14 ushaka ifoto n'ivyamamare vyabo aza kuba hari kugira ngo yifotozanye navyo kabisa urumva cyo navuga nti iyo foto nayo ushaka sinza kwaje saa 8 niyo saa 9 ndabazi Mori ya niyo nyene yubahirije isaha twavuze saa 10 kandi kamera yari yatse na sari igaragara kabisa ariko iyi minota 30 yari yuzuye yego urumva ndavuga rero ko abarundi bavuze saa 9 ni saa 10 cyane gumira muhira ati saa 9 saa 10 ndaza kugenda ariko saa 9 igeze yari nandikira ornera ndamubaza ati mwe bimeze bite muragendayo yego dukoroki turagenda kabisa tuhagera ya saa 10 tubwe twicara hajya turagenda baduha n'ikibanza dusanga haracagaragara cyo cyuma nabonye batwicatse imbere kubera ko nta wundi muntu yari ahari urumva tubwe twicara hajya turahicara nk'inyuma y'iminota 30 zarumva ingoma zitanguye gusekera hanze kabisa zirasekera ndavuga nti none ya saa 9 bavuga tugira tugere 10 ni mwemeze gute tugeze nka saa 10 n'iminota nka 10 sinzi ukuntu nibutse ko Barcelona igira ikine saa 10 n'iminota 15 kabisa urumva bavize utumega cyanigira
urumva canishiramo maji cyamba ndirabira kabisa namona disetere za ngoma zibaza umwanya disekera baraje bacha baraza urubanza rucara ratangura basubira sekeza ingoma zariko disekerera hanze umuntu washazigarukana n'indani kabisa amaze kuzigarukana hajya n'ubwenge bwiko matireka mpaguruke ndabe yisara abantu barimo kabisa ndagenda inyuma mpagurutse mbona hose ngo hari uko bari bahagabuye winjiriye ku muryango yari barabara rihita rigabura abari imbere n'abandi b'inyuma barishe simple urumva warishe simple wicara ku ntebe y'inyuma itari jipone itari ko burya butambara ngo hariho uruhande bari bashize ahaye ucinjira ku ruhande ruza kwicaramo ya matemu y'abasinayase batumira urumva aho hari ko ubujipo ku ntebe ariko nta gasentire kariko kabisa bashasigaza urundi ruhande hirya ruza kwicarako baba sare byamamare byabo nyene biza kwicarako n'abandi bantu babo nyene bashaka babubasha uko bashaka uko babatoranyije iyo ntebe yabiri ku kajipo bakaba bayishize ko n'agasentire ngaho kabisa urumva batandukanye mu ngo hariho n'intebe z'inyuma zitari kakajipo izo nizo bari basigiye bantu barishe 10,000 bamwe barishe simple kabisa rero abantu batangura kuza baraza tuba twinjiye dusanga muri za ntebe z'inyuma zitari kutujipo hariho umwe n'umwe bicaye kujya urone ubwimegero ukuntu bumera ndabibona utangura kumera ugasanga ni butatu bufatanye hari ubundi bubiri hari ubundi butatu nuko bari bicaye urumva imbere naho hamwe y'abasinayase haragaragara tuba abantu ba mbere tugiye kuhicara hariya hirya babaje babandi nyene bashaka babubasha ubwabo batoranye ko bashaka babicaritseho basigaza n'ibibanza byabo twebwe twagiye saa 10 bavuze saa 9 twagiye saa 10 bavuze saa 8 nitwe dusa nk'abantu bashitse bwa mbere kabisa twicara hajya 12 n'iminota 4 rero ntaguruka kuraba inyuma ati ndabi abantu bicaye nk'ubyimegeri yego uko bameze ubu naho bimeze bite ca ndahaguruka ngende inyuma kuraba sanga ahubwo n'abandi barishe bya 10,000 bicarika inyuma babazanye bashira muri ya VIP bari bateguye urumva kugira ngo imbere basi hegera abantu urumva iboneke ko hajya imbere ariho barishe VIP Chanda fotora ifoto nayo postinze ifoto nayo postinze kabisa intebe z'inyuma zose gwa ruhande rw'inyuma gose inyuma yagiye abarabara haragaragara kabisa urumva none nta muntu umwe yarishe 10,000 none je ndazi urumva rero baca baragira kira foto yasha ndi postinge nuko twabonye neza yuko nk'aba journalist bari hajya byabagoye cyane ku byerekeye lighting yarimeze gute kijya nacyo bibaza ko cyoba cyapfiriye kuvuga kije byavuye ko ruvuga ngo ni ukutitaho cyo kutamenya target y'ibintu ugiye gukora hari ikibazo aba journalist bamaze ibisi babaza baguma babaza ariko aba cineaste bacu busa nubwo batakitaho bamaze ibisi babaza ati ni kubera iki mukora amarasement officiel mbega byoba biheza bikabazanira inyungu cyane donc bikabasigira inyungu mwebwe cyane biba bifise inyungu kuri sinema ndundi cyane kuba baje kuyikurikirana kubera ko abakinyi ba filme bacu ari njyajya nta munsi n'umwe barigera bishura ico kibazo nkuko bakibajijwe nshaka kugera he ngo ntibazi impamvu bakora lancement officiel no gukora lancement officiel ni uburyo bwa promotion uburyo bwa promotion rero media nibo bantu bafatiye ya mbere mu kugufasha kabisa none gute ushobora gukora lancement officiel ahantu kamera zabo zidashobora kubona okay uri kurumva ngo ntiwabitayeho ntuzi n'icyatumye ujya gukora lancement officiel ya filime yawe
hama wantoje kwa amafaranga azana na kamera yiwe ntibone kabisa uri kurumva no kuvuga rero uza gusanga bano bantu bakoze zino lancement officiel ico kintu ko batacitayeho ugasanga umuntu abantu benshi bakoresha ama TV online n'abakozi rero ababosi babo hari gihe usanga ari umuntu ibintu bya video abizi ukamuzanira video agacakubwira ati ibintu no nshobora kubishira kuri TV yanje kameme urumva ico gihe no kuvuga ngo umukozi wewe nka kuri ya 20 amuhaye ya déplacement uzoca ubona nko mu escrow kabisa uri kumva uzobona nko mu escrow nk'umuntu atagupostinga ibintu ngo promoting ibintu vyawe orke ntivyabona mu boss yaravyaje reka nabo nyine barakurikirana ibintu vyabo na cyane uri kurumva abona neza yuko hajyana nta rating yari hari sare yari nini yari imibiye iyi sare ya Nyamagere conference iyi hano hepfo nano mariage barayikwepa kubera iki ntiyubahiriza abantu ba sonorisation na lighting kabisa nta matara igira kandi ifise ama echo ngo ijwi riragaruka rigaruka ico gihe bica bituma iki bica bigora abantu bariko barumviriza abariko bararaba ntibababona ibiriko biraba kubera iki noneho bagasha bafata ahantu habona bahazana ijya ecran ya ifise umucungana kujya ngo umuntu ahagazemo hagati icitwa contre jour umucucu ugaruka waje usanga kamera ntiziri kubona uri kumva ibyo byose n'ibintu rero bariko barategura bagomba kwiyumvirako rasima turi kwikora kubera iki urumva bagomba kuvugana n'amatara abiri urumva abiri gusa bagashira hajya bakaraba ku kamera z'abajournaliste ziza kuba zibona ahantu umuntu ahagaze urumva ivyo rero n'ibintu ikindi kandi igasare yari kirava warabonye imvura yaraguye hajya ihane aho nicaye urumva igasare yaravuye kuri ikote jewe nari nicaye kwano hasi hirya hari hano hariko harava iruhande y'itara hari ibiboro batoboza bariko baratera izo plafo batoza hejuru ndari bagiye bagatobora ibati urumva nagiye mbona inu ziri kirava urumva hasi hari hakanye narabonye posting amakaro ngo dore ngo raba ngo karo nabaziye karo kuntu zari zisa nabe karo kuntu zari zisa nuvuga ngo zari ibintu kandi ikindi gasare bari bafise ekra nuvuga ngo bari baje kutwereka image gusa ivyo amajwi nirigeze bavyitaho kuri filme aho twagiye kuri filme yabo ivyo amajwi nirigeze bavyitaho kuko urumva ko Amede yarabizi yaranabimenye mwijabo ryo yavuze ngo mu majwi muze kutubabarira sare ntiyatworohereje bivuze ngo yari yavyumvise ko sare yabononeye kandi ijya sare abantu bose hano barayizi iyo cyo kwajije iyi sare iragorana ku bintu vy'amajwi kabisa urumva rero nta nuvuga bayirose kuri sponsor bashavuga ati nubundi reka dupfe gushiramwe turabastar tuvyamamare abantu bazoraba bayirose kuri sponsor ara makuru ubufise ndafise nyine ngaho dutemu bayirose kuri sponsor ko tuzigeze tumva ati umudeje wa hano hantu nawe naza avuge amateka y'ino sare ko tuzigeze tumwumvaga moto umudeje ko barahamagaye abantu bose baserukiye amakampani yose ya sponsor iki are you sure mega customer center warigeze umubona ari hagiye imbere ariko aravuga baramwibagiye baramubona ni mega customer care company yo bayivuze nabi mega customer care bayivuze nabi tuvuga rero yuko na deje wijya conference na Nyabagere nawe batamuvuze tuvuge ko nawe yarari mu bumbura ama ntiyavuga birashoboka nyine none byagenze ko tubwira nimana muvuge habaye iki byagenze kujya bavuze n'abandi bakabavuga nabi none wibaza ko byapfiriye he organisation aho rero bibi ofete hari ikintu abantu dukwiye gutahura tukwiye kumenya ko nimba wowe ufise ubuhinga kanaka je nimba Imana yakugize runaka ucigeza kumenya ko hariho abandi bantu ukamenya ko ubwo buhinga bwawe ubwo bwenge bwawe ufise aho buherera wa wundi afise buke niyo butangurira ubwiwe bukafise niyo butangurira no kuvuga bukafise burenze mu by'iwawe urumva afise bukatiza kubara umwanya munini muri ko burakora ariko burarenze ubwiwawe je nyuma president muha bashikiranganje bakamuha abashinga amatinga kuko barabizi ko ari umwigihugu atogishobora kabisa urumva je nyuma ni Imana ifise abamarayika kabisa je mani nta muntu umwe nta kintu na kimwe kitagira abagifasha kabisa
rero bagomba kumenya ko hajya ahantu hari bagomba kumenya bakaraba ati dukeneye iki ninda gishoboye shira hano dukeneye iki ninda gishoboye shira hano bakareka kwiyumva ngo turi vyamamare ibyo tuzakora byose abantu barabikunda kabisa tukini ngaha nyene ku ignorance mitera haba nigeze kubona stati yawe ivuga ngo mbega kugiheko kwatakivuga ngo ndindiriye ransema murero ndoce menya neza yuko bigihende uruhendehende gosha amadirika cyane akana ko numwirutsa w'ikirundi nuko reba wuca ko kavuga gute rumba rero sinzi nabamenye gihe none nta makuru none oya biyo sinza kubivuga ko amajambo menshi ariko nza kuvyishura mu buryo bumwe cyangwa bubiri urumva urashobora kumbwira wa mu BMT batubwira yego wa mu BMT batuzanira muri mori yabakazana ngo unaye mu BMT aba BMT rero batinjiye jewe nta kintu uza kumbwira ngo nasimanye urayiheba urumva urashobora kumbwira rero wa mu BMT yavuye hariya yari bahita gute ni mu Buhinde ajya niko yatubwira yavuye mu Buhinde akaza hano aje kubera igikorwa cya Moriya sigurira ukuntu rero mu BMT ataje hano kubera igikorwa cya BMT yabo hari amakuru ari mu gifuri niko ndarondeza neza nzobabwira kabisa ntiyaragira ko ndamenye neza yuko na numwe mu bagenda nariwe MC Iva nawe niho yarari ariko nta kintu na kimwe yigeze avuga niho yarari niho yari turamubonye yinjira ako naho kajya kantu ako ari igindi kara kandi kantu ntabonye katameze neza niyumviriye yuko MC Iva agira ijambo kubera ari kumwe na gihe sinzi nuko icyambere two kwibaza ko Oya kwibaza ni kuri nimba tacu yavuze ngene uko tacu yari afise naco yari afise kabisa makuru yagiye ko ndikuyarondera neza kabisa agaruka cyangwa reke nzo yarondera kabisa no reka twigire kuri cinema turabe cinema tuvuge ko mbega cinema rap ya my image iki amadio ntiyavuge ko baradusabye imbabazi nubona image imeze gute muri rusange cinema isa neza kabisa isa neza kabisa cinema isa neza naco kintu yagarako nokuri singubeshe amadio ntwayumvise sinda kuyavuga ko ariko ku image film film isa neza naco kintu yagarako yaravye content film ko yanditse ama scenario ugasanga image ikiragaruka mu masena 3-4 urumva directing urumva ni bya bintu nyene turacari ngaha nyene turashara kabisa naho turagira nimba content nizazi nyene z'abarundi si content y'inzungu oya niki twakora kugira ngo basi cinema yacu y'u Burundi igire ku rwego basa aho twishikana muri Netflix ababishoboye bariho amafaranga turayafise abo kuyatanga barahari ariko ikiruze nukumenya ko wewe hari ikintu udashoboye ukamenya ko hari icyo ushoboye hari n'icyo ushoboye gake ariko hari ugishoboye cyane ukamenya ko hari n'icyo udashoboye kabisa urumva ivyo tumaze kubitahura byose bizabikunda nuko tumera nk'abarangiza umusaza none niki wobanura turakwemera kubisanzwe ntihagire umuntu azovuga ngo turakwemera mu byerekeye no industry ya cinema uratwereka ibintu byinshi abantu benshi bamavuga ngo nyama pro ngo je ndamwanga ubabwira iki bajya abantu bavuga ati je nyama ndamwanga bibi navuga ubabwira iki ni kunyama jewe mana ya wazi ubu ndabwiye je nk'ubu uye bamaze kunyama jewe nyine bangana abantu jewe baze kunyama sha byamaze kunkunda n'abantu bake wanashaka nubwo je bamaze kunkunda n'abamaze kunyama abaze kunyama nibo benshi kabisa urumva rero ubu uje umbwira ivyo nta kintu gishashe ubunja nini ahubwo ndagutinya iyo umbwiye ko nkunda iyo umbwiye ko nkunda ndakugenda ko gake iyo umbwiye kunyama naho naha urumva nta kubera ko singi wanyu
urumva amatara n'amazi ndi hari igeze zose yiwanyu connection ntivi wanyu nturi limitere urumva none unyanka ngo ngira iki kabisa unyangire nego jewe ngi wacu nuvuga ngo unyanka uzobigumana wewe nanje mbananye ubuzima bw'iwanyu kuko nta muntu yiba umugisha wundi kabisa urawucereza ariko n'ubutwara kabisa tukiri ngaho nyene turakuzi nk'umu DOP cyangwa mu videographer mwiza cyane twemera cyane ngaho kwa buno butaka uri gutegura iki abakunzi bawe cyangwa abayipfuza ko mukorana muri rusange kugira ngo turangize ni filime zibiri kabisa izo mvize ubunyene mu mashini ni filime zibiri kabisa Pro Chaje mbona two gushimira cyane mwakoze cyane mbona two gushimira cyane kabisa kugira ngo turangize kino kiganiro kuko Emile afise izina ntaco yidutemo Emile afise izina ndayibutse yidutemo yitwa Ivuri Hoze ibyo uri gihugu yitwa Ivuri Hoze sinvuga mweneyo reka nta kizobe surprise Musaza ndibaza nitwa kugendera kandi ni kwako ni nyene mama ni karibu sana kabisa asante sana ni Step Media Alphabet Burundi cyangwa kina bigira umwero abonetse ko twabazaniye mu best analyst ari we nyama pro aboneza yuko ibintu biba bimeze neza cyane turabashimiye cyane amenyera yandikiye ingenda murabire oya ni sticker yarumungitse kuri ya sara yarungitse sticker narenze ngo yamenye ko turi hano ariko sangira navyo yamenye navyo nuko reka tubashimire cyane abakunzi bacu bashikira kuri Step Media Network turabakunda cyane muraba boss bacu tamwebwe nta twebwe mushishikare gusangiza bino biganiro byacu ndabizi neza mwamaze kubona nyama mwamaze kubona neza ati tugira twinjoying umunezero ushaka kudohotera turabakunda cyane big up sana ciao